iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, aho tuza kuraba cane kuyavugwa mu gisata ca politika ariko gifatanye n'agateka kazina muntu. Turaza kugaruka ku ntumwa z'u Burundi zarungitswe i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi, aho zari zitavye inama iraba ivy'agateka kazina muntu. Intumwa z'u Burundi rero abaserukiye leta y'u Burundi muri iyi nama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu bafashe ingingo yo gusohoka ikibanza cariko kigirirwamwo iyo nama ku bijanye n'uko agateka kazina muntu kifashe mu gihugu c'u Burundi hari Geneve kuwa mbere. Inyuma yaho umurwi ujejwe agateka kazina muntu wa ONU wanse gutaramura bamwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi bari mu buhungiro leta yita ko ari inkozi z'ikibi. Armel Niyongere ari mwabo baharanira agateka kazina muntu bari mwiyo nama avuga ko ari akamaramaza kuko atashingiro ivyo izo ntumwa zavuga zari zifise. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku biriko biravugwa na benshi bagiye batandukanye. Bamwe bavuga ko uyu mushikiranganje Emery Sabushimike nabo bari bajanye bose baba barakoze ibidakwiye, abandi bo bakavuga ko bakoze igikwiriye. Muraza kumvirizwamwo kandi umwihwezo wa Pacifique Nini nahazwe umwe mu baharanira agateka kazina muntu. Vyonda subscribe canke s'abone niba utari wafise ndako kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Numuza TV ngwaye kaze muri ano makuru. Uburundi bwikuye mu nama igira 138 ya komite ijejwe agateka kazina muntu. Harakoraniye i Geneve kuri uyu wa mbere n'uwa kabiri umwihwezo wisubiriza ku gateka kazina muntu mu bihugu bigize komite ya ONU iraba agateka kazina muntu. Burundi bwaserukiwe n'umurwi ugizwe n'abantu 15 abo bose bahevye inama bategeka ikurwa muri iyo nama ya Maître Armel Niyongere mu baharanira agateka kazina muntu aciriwe umunyororo w'ubuzima bwe bwose tigeze yitaba sentare n'ubutungane bw'u Burundi. Karina umushakashatsi akorana n'ishirahamwe ya DH babona ko Burundi buhejeje kwerekana isura yabwo nyayo, aho Uburundi buhabwa umwanya wo kugira ico bushikirije no gutanga imvo ry'ihungabanywa ry'agateka kazina muntu biregwa n'amashirahamwe menshi cyane mpuzamakungu. Intebe yabwo yari igaragara kuri uyu wa mbere inyuma y'umutaga i Geneve. Imvo umurwi waserukiye Burundi wari wamaze guheba inama uca urasohoka. Imbere yo gusohoka umushikiranganje ajejwe agateka kazina muntu arongoye uwo murwi yasiguye impamvu ngo ntivyari gushoboka ko umurwi werekane cegeranye imbere y'abantu bamwe biyita ko ari abaharanira agateka kazina muntu bakorera inyuma y'igihugu, mu gihe vy'ukuri ari abicanyi baciriwe urubanza n'ubutungane bw'u Burundi. Ariko vyatangajwe n'umushikiranganje Emery Sabushimike asoma itangazo ryanditswe ku bw'umwe mu bari muri iyo nama. Kuri ivyo umurwi umenyesheje komite ko wikuye mu biganiro vy'inama iriko iraba, ariko vyatangajwe n'uyu mushikiranganje. Yababajwe n'ukuntu kubwiwe ngiyo komite itemeye ivyo Burundi bwasavye. Ingingo y'umurwi waserukiye Burundi yafashwe kubera Maître Armel Niyongere arongoye akati Burundi aharanira agateka kazina muntu ari mu buhungiro yari muri iyo nama yemeza ko yatumiwe nk'abandi. Yaboneyeho kuyica umurya. Tinaronse umwanya wo kwiyamiriza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikorwa ku murango izuba riva mu Burundi. Nerekanye ibiharuro biteye ubwoba vy'abantu bicwa hamwe n'abicirwa mu minwe y'ubutungane, ukubareza igufa abantu, ihagarikwa y'agasakisaki bikorerwa abantu n'imanza zicirirwa abajejwe gukingira agateka kazina muntu zidakurikije amategeko. Amenyesha amakuru hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ariko vyashikirijwe na Maître Armel Niyongere. Icegeranyo ca nyuma c'iryo shirahamwe rya kera riharanira agateka kazina muntu mu Burundi rigiteka cerekana amabi menshi yakorewe abantu ibihumbi birenga 4 bishwe kuva mu ntango z'intureka za politike mu mwaka w'ibihumbi 2015.
inzu y'amanama yari itekanye cyane ikurikirana ibivugwa, bose bashaka kumva icyo uwo yagirijwe avuga. Iyo komite yatahuye ko uwo murwi waserukiye Uburundi utari ufise ivyo wisiguza ico uvuga ku vyegeranyo vyacu. Ngiyo rero bari kuba bafise ico bashikiriza, bari gusigira n'imiburiburi urwandiko komite ngo bihoye ubusa biramaramaje, niko yashikirije Maître Armel Niyongere. Inyuma y'ibiganiro hagati y'abagize komite ya ONU hafashwe ingingo ivuga ko ibiganiro vyugururiwe bose kandi ku muntu wese yatumiwe. Iki kibanza gitegerezwa guhuza bose kandi umwihwezo ubandanye umurwi waserukiye Uburundi utarimwo. Abagize iyo komite bababajwe n'iyo nyifato ngo nitituka ry'imigenderanire hagati ya leta n'izo nzego kuva umwaka w'2016. Ikiyago gisubiriye ibiganiro inyuma y'ingingo y'umurwi waserukiye Uburundi yo gusohoka inzu y'amanama, akaba ariko bashikirije ishavu hamwe no kubura ivyo bavuga, nta kindi ngatari uburyo bwo kwigiza inyuma abajejwe agateka kazina muntu bavuga ibihushane n'ivyabo bakanka kumaramarira muri iyo nama. Akaba ariko bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bari mu buhungiro bashikirije. Muri mwaka w'2020 Armel Niyongere arongoye akati Burundi yaraciriwe umunyororo atitavye urubanza hampande y'abagenzi biwe bane n'abamenyeshamakuru indwi. Abo 12 baharanira agateka kazina muntu bose bari mu buhungiro bakurikiranwa k'icaha c'imigumuko no gutegura guhirika ubutegetsi. Mu vyo bagirizwa harimwo kuba baragiye mu bikorwa canke barakoze mu ntumbero yo guhindura ubutegetsi no guhamagarira abanyagihugu kugumukana abategetsi ba leta. Urwo n'urubanza rugikurikiranwa n'abategetsi b'u Burundi bagasaba ko abo bantu botahukanwa bakavanwa mu makungu, ariko uru rubanza ruranegurwa rukanemirizwa n'amakungu. Uti banse kuguma muri iyo nama ya komite ijejwe agateka kazina muntu kuko harimwo amashirahamwe yigenga y'u Burundi ari hanze y'igihugu. Uburundi bwerekanye isura yabwo nyayo, nimba bamwe bahora bibaza ko Burundi buvuga ukuri mu bijanye n'ivyo bwiyemeje mu gukingira agateka kazina muntu. Rero ubu biragaragaye 100% ko ivyo Burundi bwemeye bitari vyo, yaba ukwemera kubahiriza ubwigenge no mu gushikiriza ivyiyumviro, haba mu vyo kwiyemeza gukorana na Nations Unies. Ni umwihwezo ukorwa na Karine, umuhinga akorana n'ishirahamwe ADH iharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Ahera ati mu bisanzwe umurwi waserukiye Uburundi wisuzuguje mu gutegeka komite kwirukana abantu bamwe ngo bave muri iyo nama, ngo ni gute iyo ngendo yofatwa nk'ingendo nzima. Ngibi rero ivyatangajwe, reka tubabwire n'ivyo Pacifique Ninahazwe, umwe mu baharanira agateka kazina muntu, yoba yatangaje. Abategetsi 15 b'u Burundi, 14 baje bavuye i Bujumbura, bari barongowe n'umushikiranganje Emery Sabushimike. Mu vyo bajejwe harimwo agateka kazina muntu. Domine Banyankimbona ajejwe ubutungane nawe nyene bari kumwe. Sylvestre Nyandwi umushikirizamanza mukuru wa Republika bari kumwe. General Christophe Manirambona batazira wa Kenya asanzwe azwi mu madosiye yo guhonyora agateka kazina muntu, ni nawe cegera c'umukuru w'igipolisi, ngo nawe niho yari. Abo bategetsi bose ngo vyari bitegekanijwe ko ejo haheze bari kwitaba umurwi wa ONU ujejwe kubahiriza amasezerano mpuzamakungu ajanye n'uburenganzira bwa politike. Urwo rwego barwita mu gifaransa Comité des droits de l'homme. Ayo masezerano nayo ngo ni Pacte International des droits civils et politiques. Ico gikorwa cabereye ku cicaro ca ONU kiri i Geneve mu Busuwisi. Ngo Burundi rero bwari bumaze imyaka myinshi budatanga raporo. Uyu mwaka leta yari igiye gushikiriza raporo yayo ya gatatu, ariko babategetsi 15 ntaco bakoze, bitwaje ngo babonye umukuru w'ishirahamwe akati Burundi Maître Armel Niyongere, baca bavuga ko badashobora gutanga raporo ari umuntu akurikiranwa na leta y'u Burundi. Ngo wa murwi warabasiguriye ko ibikorwa vyawo vyama biba ku mugaragaro, ko ata muntu babuza kumviriza. Abategetsi 15 baragarwa barivumbura, nuko ikibazo c'Uburundi gica cigwa leta idahari.
ngo haraho leta y'u Burundi inezera ingene izi kwerekana ivyo iriko iragezwa. Iyi leta ngo yagirizwa amabi menshi harimwo no guhonyora uburenganzira bw'abana n'agateka kazina muntu. Ngo none hari iyindi nzira yo kuvyereka isi yose gusumba ivyo baraye berekanye i Geneve mu Busuwisi. Nuko ngo amafaranga y'igihugu baranyonowe. Umurengera w'intumwa za leta zaturiye amatike y'indege, amahera y'amahoteli azimvye i Geneve, bahagaritse ibikorwa bajejwe bagenzi Geneve kwitemberera. Ikibazo c'u Burundi kirigwa bavayo batavuze. Pacifique Ninazwe agasozera agira ati mwabategetsi naho abarundi tuzoshirana iki gihugu ngo ntikizokizwa n'urwanko. Ibi rero ivyatangajwe na Pacifique Ninahazwe, umwe mu bazwi cane ko aharanira agateka kazina muntu. Fyonda subscribe canke sabone kuri Hotel Wafyu nako kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe rero aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numpuza TV Imana ibahezagire.